no kubwo uyu munsi turashimira umwami kandi turabizi yuko azoduhezagira ko yamaze kuduhezagira biciye ku ijambo ryiwe ryera ry'igiciro nk'uko twabivuze kenshi. Amajambo y'abantu arashobora gukubita hasi agacikisha intege abandi mbere akabyura n'ibindi bintu byinshi, ariko ijambo ry'Imana naho ryoza rikaze gute iminsi yose muri ryo riba rifise ikintu cyo kubaha, cyo kubaka, ikintu cyo guhumuriza, ikintu amajambo y'abantu muri yo adashobora kugira. Kandi turakorana kugira ngo twumvirize ijambo ry'igiciro ry'Imana. Ni nyene ni dufatiye kuri iryo jambo nyene, iryo ari mwemu kandi ari ubugingo, niho duhahererwa ubuzima bw'Imana, niho tubera, niho dushigwa mu kugomba kw'Imana, hanyuma tugakomezwa mu kwizera kwacu. Misi yose ntacyo bitwaye aho tuba twuguruye, aho dusoma, umwami aratuvugisha. Hariho umurongo uvuga ibi ukavuga ngo mbere ngo no ku nzira z'amateka yawe turakwitega. Yesaya 26:8, kuko inyuma ya byose Imana yuzuye imbabazi nyinshi, kandi imbabazi zayo yama izibuka ikazikoresha kuri abo bose bagaruka kuri yo, bagashaka ubuhungiro kuri yo bakayibona. Si kurondera gusa, ahubwo bakanaronka, atari gusa gukubita, ahubwo si kudodora gusa, ahubwo turugururirwa. Imana ntitureka ngo tudodore igihe kirekire, irazi ibyo dushaka kuvuga, irazi imitima yacu, kandi izi n'icipfuzo cyo kuba hamwe nayo. Twamaze kumva ijambo rikomeye, ijambo ryasomwe. Abo bose bavuga ngo mwami bose ntibazokwinjira mu bwami bw'Imana. Matayo 7:21. Uyu munsi ninde atavuga ngo mwami? Guhera ku wa mbere ku wa nyuma gushika ku wa nyuma, ninde atabivuga? Numvise havugwa umuntu ahantu, uwo muntu yari afise imbonesha kure. Abizera benshi ntibayifise imbonesha kure, abizera benshi televiziyo, abantu benshi ntibayifise. Hariho n'abandi benshi bayikeneye kugira ngo bige ivyo. Abo baba bayifise imwe televiziyo. Uko biri kose, hari igikorwa kijanye n'ivy'amahoro, ico n'abisilamu, abakatolika, n'abaporoti bose bagiyemwo. Hanyuma mu nyuma bagize barinahaza ibyo bise ngo ni ingaburo yera, isangira geranda. Iyo twiyumviye ko abantu ntibafise iciyumviro na kimwe c'ivyo Imana by'ukuri ishaka canke ibyo igena, hanyuma bakaca biyumvira yuko nyuma y'ivyo byose ngo bariko bakorera umwami. Si bose bavuga ngo umwami mwami, si bo bazinjira mu bwami bw'Imana, ariko ni abo bakora kugomba kwa Data ari mu ijuru. Rero umwami wacu yaraje aravuga ngo sinaje gukora kugomba kwanje, ariko naje gukora kugomba kuwa ndungitse. Yohana 8:8. Ni nako bimeze kuri abo bose baje gukurikira umwami.
abo baje ngo bamukurikire. Ntituri hano kugira ngo dukore ukugomba k'umuntu cyangwa kugomba k'umugwi w'idini cyangwa w'ishengero runaka, ariko nimba by'ukuri twabyawe n'Imana tukaba twacitse abahungu n'abakobwa b'Imana, hari ikintu kimwe, turi hano kugira ngo dukore kugomba kwawe, o Mana. Nicyo gituma haranditswe hano ngo sabavuga bati mwami mwami, ahubwo n'abakora ukugomba kwa data ari mu ijuru. Imbere yo gukora ukugomba kw'Imana utegerezwa kuba wabanje kukumva, utegerezwa kuba wakumenye. Ubwa mbere utegerezwa kumenya ivyo Imana ishaka. Ibyo rero bituzana ku mutima w'ubutumwa bw'Imana. Ntitwumvise amajambo cyangwa ibisobanuro by'abantu, ariko twaronse ijambo ry'Imana, kandi muri iryo jambo ry'Imana ukugomba kw'Imana kwaravuzwemo. Igihe ku iherezo ry'igice c'indwi, ari ryo herezo rya buriya butumwa yavugiye ku musozi, haravugwa ngo kuko 19 kuko yabigisha nk'ufise ububasha, ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo, yigisha nk'ufise ububasha buva ku Mana, n'amajambo yiwe yari ay'ukuri, kandi yari ay'ukuri nk'uko nawe ari umunyakuri, yari ayo kudakekeranya ko ayo kugororoka, nta kintu na kimwe cyo kugaragara gusa, ariko byose byari byuzuye. Ibyanditswe hano rero ku murongo wa 24 nabyo byankoze ku mutima. Mateyo 7:24 ngo uwumva ayo majambo yanje wese akayakora, aho niho rero byaje gushimikwako ngo akayakora, atari kuyasobanura ariko akayasoza, agakora ibyo umwami yavuze. Ngo asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isaha n'umunsi bizoza aho urubanza rw'Imana ruzokubita abantu nk'uko igihuhuse, nk'uko ikiza gishobora gushika, ariko abo bose by'ukuri bagirira icizere Imana n'imitima yabo yose, bakaba bubakiye kuri yo no ku ijambo ryayo, bakaba bashingiye kuri uyo, bagakomerezwa muri we, bazoguma bahagaze uko ibihusi byose biba bimeze bihuhuta, canke imiyaga mibi yose ishobora kudukubita. Twabonye ko hano ku isi mbere n'ibihuhusi bibi bishoboka bigira intango bihagira n'iherezo. Akenshi ibyabomotse biba biri aho, ariko ibyasuye kubakwa, ibyubatswe ku rufatiro nyabwo biba bihagaze ngaho. Nk'akarorero twumvise ibyitwa uraga, imiyaga ikomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ku muvuduko ukomeye nk'uraho, ibyo bishobora kuba ari uwo mwaka nyine byabereye no mu Buhinde. Inzu zari zubatse neza zishimitse, mu gihe 2 zatembagaye mu Buhinde, ngo ni nk'ibihumbi 2 cyangwa 3 gusa byaguye. Ahubwo ntizaguye gusa, ahubwo zatwawe n'uwo muyaga, kuko zitari zifise urufatiro rufatika. Sishobora gutanga akaruru keza muri uno mwanya, kuko ndazi neza ibyo bihugu bibiri
nako bimeze iyo dushatse gutwara ibintu nk'ibyo mu buryo bw'impwemu. Abantu iyo batubatse neza, iyo batashyizeho urufatiro nk'ubwo Pawulo avuga mu Bikorino ba mbere 3 umurongo wa 10 n'umurongo wa 11 ngo nta rundi rufatiro rushobora gushigwaho kiretse ugwamaze gushigwaho. Umurongo w'10 ngo umuntu wese arabe uburyo yubakako, yiyubare uburyo yubakako, umuntu wese yiyubare. Rero si ukubaka gusa, ahubwo bikwiye gushira mu mushinge, bigashingira neza mu rufatiro ku buryo bw'uko ikintu kimwe kidashobora gutandukanywa n'ikindi. Kandi aho rero nico ugutangaza ijambo ry'Imana, nico biba bimaze no muri no minsi. Nategereje kwiyumvira yuko abantu bashaka kuruhira mu nyigisho nyinshi. Iyo rero ndetse icyumviro kikabandanya yuko Pawulo kiriya gihe kera mu Byakozwe n'Intumwa 20 uhereye ku murongo wa 26 akavuga ngo nababwiye inama yose y'Imana, murongo wa 27 ngo nababwiye iby'Imana byose yagabiye. Na kiriya gihe kera nta kintu kimwe cyari kibuze, ariko ubu rero turashobora kubona biciye ku rwete ruzunguruka, turashobora kubona yuko umwami yatanze ubuntu ku buryo bw'uko ibintu byose byatondetswe uburyo bwa Bibiliya. Mwiyumvire mu buryo ubwo mwene data Branham yatondetse neza Bibiliya bimatanijwe bitandatu bya mbere, nk'akarorero muri Mateyo 24 neza muri Mateyo 24 ntiyaciye abitereka ahantu hagaragara gusa, ariko yabitondetse mu ijambo ry'Imana ryari risanzwe rihari. Aho niho ibyo bimatanijwe yabicometse aho byategerezwa kuba. Kuri twebwe byabaye icitegererezo muri kino gihe ngo dutondeke ibintu byose mu buryo bwa Bibiliya. Turabizi rero ubwo nyene yuko biba ari iby'ukuri, biba ari ukuri, biba bigororotse, atari kubera ko twabikoze, ahubwo kubera yuko Imana ubwayo yabishize uko ikabitondeka. Ibintu byose Imana ikora, ibintu byose ivuga biba ari iby'ukuri, turashobora kubyizigira. Hamwe n'Imana nta ibizuko gusa, ariko ku Mana ibintu byose biza mu buryo bwiza, mu gihe cyiza no mu kibanza nyacyo. Iyo rero tubonye ikibanza cyacu kibereye, umwami agashobora kudutondeka, aho rero ego ibintu byose biba bigarukanywe, kandi ubutumwa bw'Imana muri kino gihe buba bufise intumbero n'impamvu gusa, mu gihe tutamenye gusa uko kugarurirwa biva ku Mana, iyo gahunda ivuye ku Mana, cyane ko twavyumvise gusa bivugwa, ahubwo ko natwe ubwacu twashizwe muri iyo gahunda y'Imana tugatondekwa. Iyo rero niyo mpamvu n'intumbero y'ubutumwa bw'icerezo havuzwe n'ibijanye na mwemu yera w'Imana. Nashaka gusoma imirongo 2 mu gice ca 48 cyo muri Yesaya 48. Bisanzwe nashaka gusoma agace ka nyuma k'umurongo wa 16, ariko nabonye n'agace ka mbere k'umurongo wa 14. Haranditswe hano ku murongo wa 14 muri Yesaya 48, mwese nimukorane mwumve. Mwese nimukorane mwumve.
abantu benshi barakorana kugira ngo bavuge, kugira ngo bavuge ubutumwa. Umwe rero azi byinshi gusumba ubundi, niko aba afise uburenganzira gusumba ubundi, niko aba afise iby'ukuri gusumba ubundi. Hamwe n'Imana tuba dukoraniye ngo twumve. Umurongo wa 16 agace ka 2 hacavugwa ngo kandi none uhoraho Imana antumanye na mpwemu wiwe. Imana misi yose irungikana ibyo bibiri, irungika abakozi bayo n'abahanuzi, ariko ibarungikana ijambo ryayo, kandi irungika mwemu wayo arungika aherekeza iryo jambo. Haravugwa hano bwa mbere umurongo wa 16 ngo nimigire hafi mwumve ibi. Uhereye mu itanguriro ntaho navugiye bumisha, uhereye aho ibyo byabereyeho nariho. Imana yacu ikora ibyo bibiri, irareka ijambo rigasohoza, hanyuma ikagaba kugira ngo risohoze, kandi nihiri nibiri. Iyo itabiri kumwe natwe twaba dukeneye no gukorana. Imbere yo garuka mu butumwa bwiza bwo muri Matayo, nashaka kuvuga ku ijambo ryejo ku mugoroba muri Zaburi 105 nabonye ibintu ntarashimika ko ku murongo w'indwi. Hano haravugwa Zaburi 105 umurongo w'indwi, sur toute la terre ses jugements. Verset 8, il se souvient de son alliance éternellement, de la parole qu'il a ordonnée pour 1000. Uhoraho niwe Mana yacu, amateka yiwe ari mu isi yose, yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose. Ijambo yashinze yama agibuka uko urugano rugenda rukurikirana gushitsa ibihe 1000. Iryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayongera kuri Yakobo, ayitsindagira ngo ibe icagezwe kuri Isirayeli, ngo ibe isezerano ry'intavu. Ndiko ndava ndi mu rugendo rwanje, hari umugabo yaricaye iburyo bwanje, umuhindu, hanyuma nganira nawe ibijyanye n'ijambo ry'Imana hamwe n'Imana. Murashobora rero kwibaza yuko mu Buhinde hariho Imana n'utu i dutonya kuri ahantu muri abantu bose bahabaye. Mu gihugu cyose cuzuye ibigirwamana, utumana nyine Imana n'utudome duto kuko nabo ubwabo babyita. Imwe ngo ni Imana iryamye isinziriye, iyindi ngo ni Imana y'indosi irota. Ibyo byose ni ibintu bitumvikana, ibintu bigoye kuri twebwe twese ko tubitahura. Hanyuma iyo turabye rero ayo mashusho yazo, ushobora kugira iseseme. Narabajije rero uwo mugabo ati, ni kubera iki adashobora kwizera muyo Mana iyo imwe gusa yonyine yaremye byose kandi igumya byose? Kubera iki uwo mugabo yategereza kwizera izo mana nyinshi zifite dutonyi, utwo tugirwamana? Yaravuze gusa ati, urazi izo mana dutonyi zirakora ku buryo bw'uko ngo sokuru wanje abaho neza, akabona amafaranga menshi, hanyuma ngo akigurira amatongo, na data wanje byamubereye neza kubera yuko yakorera itutumana nyene, kandi ngo yashoboye gukora ibintu byinshi, ngo nanje nzomera neza. Naramubwiye ati, umviriza mugenzi wanje w'igiciro,
sokuru wawe na so wawe bamerewe neza si kubera yuko mwasenga ngo musenge ikintu gipfuye, musenga ikigomana gipfuye mu buryo ubuca ubundi, ariko ni kubera yuko mwanyigagize ibiganza byanyu murakora, muragenda gukora. Ni kubw'ivyo nico gituma mwamerewe neza gusumba abandi. Hari icyo namushikirije gusa ndamusaba, ndamubwira ati jewe ndi igihushane c'ivyo wowe uri, ati je sisenga ibyo abantu bacuracuye bakora, ahubwo nsenga uyo yaremye umuntu. Ibyo rero ari ukuntu byamukoze ku mutima. Twaganiriye n'ibindi, nashoboye kumubwira ikindi kintu, ariko ni ibintu bitumvikana. Mu bisanzwe twavuze ku bwoko bwa Isirayeli, hanyuma yaciye avuga n'ibindi bintu, hanyuma namubwiye nanje ibindi bintu. Ndamubwira ati ukubaho kw'Imana no kubaho kwa Isirayeli ngo ati birajana, kuko Imana yararahiye iti ninibagira ubu bwoko ibyo nashinze by'ijuru n'isi byohagarara. Yeremiya 31:36. Imana yarahiye ubwayo icagura ubwo bwoko biciye kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, kandi biguma biri uko. Mbega arundi ashobora koza akavuga ngo ariko nibi na biriya nabyo ntibakoze neza, afatiye ku Bayuda. Imana ivyo byose yari yabiharuriye imbere y'igihe ku bwoko bwa Isirayeli, kandi no kubwo ishengero ry'isezerano rishasha. Imana ntiyatanze isezerano rishingiye ku byo isaba, kandi ibyo ni byo muri data Branham yashimitse mu buryo budasanzwe. Igihe umwami yagirana isezerano na Aburahamu, ntiyavuze ngo uzokora ibi nandi duca nkora ibi, ngo niwakora ibi ibire bivana n'ibi, ariko ryari isezerano. Mvuze nshoboye kuvuga ryari isezerano riva ku Mana kuri yo yonyene, rishizwe ko nayo ubwayo gusa ku bwa Aburahamu n'urubyaro rwiwe n'abazomukobokako. Kandi abantu bose bashizwe muri iryo sezerano ni abo jambo y'isezerano risorezamo. Ni neza nibyo biba mu isezerano rishasha. Umwami mbega yoba yaratubajije nawe ngo twemeranye kugira ngo tugire icyo duhuriza ko kugira ngo habe isezerano hamwe nawe, ngo tumubwire ego. Mbega mu buntu bwiwe byagiranye natwe isezerano hamwe natwe igorogota, mbega iyo abyicuze yihane ko yagize iryo sezerano. Mbere naho twari tugangaritse amazosi tugambarara n'ibyo twari byose, Imana ntishobora kwicuza ko yagiranye iryo sezerano, natwe ntishobora kubyicuza, ahubwo nk'igihushane iraduhamagara ikavuga ngo nimukorane mwebwe mwa bwoko mwe, mwebwe nagiranye namwe isezerano ry'ikimazi. Mu bintu byano ku isi ntitwari twagiremwo, ariko mu buryo bw'imwemo twari muri Kristo, kandi Imana yagiranye natwe amasezerano, isezerano hamwe natwe, hamwe nawe, hamwe nanje igorogota. Iryo ni isezerano rihoraho ritavana n'ibikorwa byo kugororoka ibyo twoba twarakoze mu ruhande rwacu, ariko biva kuri uyo yagiranye isezerano natwe ku bw'ubuntu. Turabibona neza hamwe n'ubwoko bwa Isirayeli. Mose yari yaravuze mu gusura mu byagezwe, avuga yuko Isirayeli izoshuragiza mu bihugu byose kubwo
kutumvira kwayo, ariko mu minsi y'iherezo bazosubira bagakoranirizwa hamwe. Kandi imyaka nk'ibihumbi 2 cyangwa 2500 yararenganye ku Mana. Icyo ni igihe gito cyane, kuko Imana niyo mu bihe bidashira no mu bihe bidashira. Twebwe rero turabona nyuma y'iyo myaka yose igikorwa c'Imana, ko imvugo yayo, kugomba kwayo, ijambo ryayo byose biba bihari, turashobora kubibona n'amaso yacu. Turashimira cyane Imana ku bw'ibyo. Ishengero naryo rigize umugabane ukomeye mu mugambi w'agakiza w'Imana yacu hano ku isi. Hano ku isi ibintu byose bikogwa. Rimwe na rimwe turashobora kuvuga ko abantu bafise ikintu bakoramo. Niko bisa gusa uko biba bigaragara inyuma. Imana ifise ibikoresho, yari ifise abahanuzi, yari ifise intumwa, yari ifise nka Kuro kiriya gihe kera yashobora gutanga itegeko yuko muri icyo gihe urusengero rutegerezwa kubakwa. Yashobora kurongora imitima y'abantu nk'uko imigezi irongorwa. Kumbure umuntu yashobora kuvuga ngo ego ngo igihe ngo leta ya Israeli ngo yabuzwe ngo nuriya mugabo George ngo hanyuma bikaza kubaho. Kumbure ego niko bigaragara inyuma, ariko uko Imana ibona ibintu yo ibi igihe cyari gishitse, hategerezwa kuba rero ubwami bw'Abongereza bukwiragirizwa misi yose. Uyu munsi bushikiriza misi yose. Uyu munsi rero misi yose uyu munsi urashobora kuvuga ubutumwa bwiza mu kirimi cy'icyongereza misi yose. Kubera iki? Kubera ko icyo gihugu muri icyo gihe bwari bwo bwami bugandije isi, hanyuma ubwo rurimi rwaragiye rukwiragira ahantu hose. Abamisiyoneri abavugabutumwa baragendagenze guhera mu gihe cya John Wesley. Imana yatondekanije ibintu mu buryo bishobora kubaho mu gihugu cy'ubwa mbere kera cyane nk'Ubuhinde. Igice kinini mu Buhinde baravuga icyongereza nk'igice cyose cyaho. Aho rero niho niko dushobora kujyana ijambo ry'Imana mu mwabo bantu muri kino gihe. Kandi umwami mbere yakoreje n'intumwa ya nyuma kugira ngo izane ubutumwa bw'Imana muri urwo ururimi rushobora mu nyuma re gusobanurwa rugasubira gutangwa mu zindi ndimi bigakwiragizwa. Dufise ikintu kimwe gusa cyo gufata no kumenya. Umwami watondetse ibintu byose kandi wabirongoye mu buryo butangaje. Kumbure ni mu bishimagiriza hano, ariko nimwishire mu kibanza canje. Ngiye i Kairo, nkaja muri Yorodaniya, cyangwa nkagenda ahandi ahantu hose hariho abantu bavuga icyongereza, kubera yuko habayeho igihe nk'icyo. Rero turashimira Imana ku bw'ibyo ko dufite ayo mahirwe yo kuzanira ubwo bwoko bwose ijambo, imvugo ya nyuma y'Imana muri ayo majambo, muri Zaburi 105 no muri Zaburi 106. Igitabo cya kane cya Zaburi kiba kigeze kwerezo ryacu, nk'uko n'ibitabo bya Mose. Amazaburi yashizwe mu bitabo 5. icya gatanu aricyo gitabo cya nyuma gitangurana na Zaburi 7. Hano rero ari ikintu nabonye bwo muri Zaburi ya 106 umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Zaburi 106 ngo maze bizera amajambo yayo, baririmba ishimwe ryayo. Umurongo wa 13 ngo ariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze,
attendu son conseil. ntibarorera kwishitsa imigabo yayo. Qui peut épuiser ce que ces deux versets ninde ashobora kuvoma agaheza ibyo iyi mirongo ibiri kiravuga byose. Umurongo wa 12 ngo maze bizera amajambo yayo baririmba ishimwe ryayo. Umurongo ukurikira ukacuvuga ngo ariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze ntibarorera kwishitsa imigabo yayo. son conseil, son décret, son dessein. Ce qui compte, imigabo yayo. que nous Ikintu nyamukuru attendre aussi longtemps que ni Dieu attend. byiza kurimenya kurindira igihe cyose n'Imana ikirindiriye, hanyuma tukavuga igihe Imana ivuze, Nous nous taisions quand tukanuma igihe yanumye, que nous nous levions quand tugahaguruka il igihe ihagurutse, mais que nous restions ariko silencieux tukaguma quand il est silencieux. ducecetse twinumiye igihe yanumye. Ni abantu Ne peuvent pas attendre badashobora kurindira inama y'Imana. Ariko munyemerere uyu munsi mvuge mu guca bugufi kose, ariko ndabivuge mfise ukwemezwa ko guhereza imbere y'Imana, yuko abantu bose dans le conseil bashizwe bindijwe mu nama y'Imana, mu migabo yayo. pas d'autre choix. Nabo ubwabo nta kundi guhitamo baba bafise kiretse kurindira muri uwo mugambi w'Imana, kuko baba bacitse igice gikomeye cy'uwo mugambi cyangwa imigabo y'Imana. Seulement des hommes Ntituri gusa abantu qui parlent d'un plan de salut de Dieu, bavuga inama cyangwa umugambi w'agakiza w'Imana, d'une grâce, d'un pardon, de la ubundo, vérité, ikigongwe, de ubugingo budashira n'ibyo bintu byose. mais des hommes Ariko turi abantu kuko ndabyizera n'umutima wanje wose, abantu abo sont ibyo bintu byose devenus réalité. byacitse iby'ukuri Nous ne faisons pas bifatika bafise. prêcher la grâce. Ntituvuga gusa ubuntu, ahubwo twaraburonse. Pas que prêcher Ntituvuga gusa ubutumwa bwiza buhoraho, nous l'avons aussi reçu. twaranaburonse nabwo. Twacitse igice gikomeye cy'ijambo ry'Imana, igice gikomeye cy'ubwami bw'Imana, Et parce qu'il kandi n'est ainsi, kubera yuko bimeze nk'uko nous pouvons attendre son conseil. dushobora kurindira inama yayo. Nous admettons volontiers qu'il Turemanga tubishaka yuko byari byiza kuri twebwe yuko Imana isoza ibintu mu buryo bwihuse, kimwe inyuma y'ikindi. et je préférerais Je nohitamwo yuko terminer twaba byose twabirangije, tukaba twageze mbere turi hafi y'Umwami, tukaba ariyo turi twageze mu bwiza. Oui, Ego si le Seigneur me demandait Umwami aba yambajije veux-tu encore ati rester ushaka kuguma ku isi gushika ryari. autre chose, mais je dois nagira mvuge ikindi me kintu corriger. ariko nigeze Je kwikosora, répondrai quand même no kwishura gusa ati qu'il te plaira de me ramener ati à la maison. igihe cyose bizoguhimbarira kunahukana mu rugo. Je m'apprêtais à dire aujourd'hui Nari niteguriye kuvuga ngo uyu munsi urashobora kuza kundondera uyu munsi, ariko ko ari byiza yuko tuba abanyakuri, na cyane cyane iyo duhagaze ngaho imbere tukarushiriza kuba abanyakuri. ma volonté Ntikube ugomba kwanje, ariko kukaba ari ugomba kwawe faite et kukoreka kandi kuzokoreka. entendu dans la parole d'introduction. Twabyumvise mu ijambo Ce ne sont pas ritanguza ceux qui disent Seigneur, Seigneur, sabo bavuga bati mwami mwami, ariko n'abakora ukugomba kw'Imana nibo bazoguma bari imbere y'Imana, ils l'ont respecté lui et sa parole. bakayubaha iyo n'ijambo ryayo, bagize gutinya Imana no gutinya amajambo yayo, kandi bazokwinjira mu bwiza bwiwe. Verset 13. Umurongo wa 13, 106, mais ils ont vite oublié cette ariko bibagira n'ingoga ibikorwa yakoze, ntibarorera kwishitsa imigabo yayo, ngo ntibarindiriye inama yayo. Reka turindire iyo nama y'Imana. Murabizi yuko igihe ubwoko conduit à sortir, bwarongorerwa gusohoka, hanyuma Mose akadoga ariya hejuru ku musozi, ntibashoboye no kurindira n'iminsi 40 ko asubira kumanuka. Hanyuma birondera uwundi kugira ngo bavuge ngo tunanazi ikintu muri ya Mose yabaye
il est resté cyangwa iyo ari rero dukorera imana tugendera imbere et en un clin d'œil au lieu mu kanya ko kubita urugohe aho kurindira kubona ibyo imana yashaka kuvuga akanyana k'izahabu kari kamaze gushika gaho Mose amanutse ava ku musozi yumva bakoma amashi menshi ariyumvira ati womenga ni intsinzi ni impundu y'intsinzi yegereye yagize ubwoba abona ngaho akamasa k'izahabu ibyo ni ndiyo bitahura ni ndiyo byumva ntibarindiriye inama yayo iminsi yari yabaye myinshi cyane kuri bo igihe cyari kirekire cyane kuri bo bategereza kugira ikintu bakora ubwabo hahiriwe ubwoko bw'imana buzi kurindira inama yayo nimba mushaka kuyumva iyo nama nta kindi kintu dusigaranye kiretse gufata ukwihangana tukizera tukizigira gusa ijambo ry'iwe ryera ryavuye mu kanwa iryo kuri iryo ubwayo igaba kugira ngo irisoze irungika nkemu wayo kugira ngo aherekeze ijambo ryayo arigire rizima kuri abo bakira ijambo ryayo umurongo wa 23 uravuga muri Zaburi 3 umurongo wa 23 bituma ivuga ko izo bahonya kandi iba yarabahoneje iyaba Mose uwatoranijwe nayo atahagaze imbere yayo mu gihengeri kugira ngo asubize inyuma uburake bwayo yoye kubahonya rero umwami imana yararakiye cyane abo badashobora kurindira inama yayo bakaba bari ngaho bikorera ibisobanuro byabo bakora ibintu byabo bakora ibintu byabo ubwabo mu bwami bw'imana nta kibanza gihari ku bintu ibyo mwebwe cyangwa jewe dushaka gukora mu bwami bw'imana hari ikibanza gusa ku byo imana igiye gukora kandi izokora ishaka gukora kandi ikora ibisigaye nabyo bifise ikibanza cyabyo n'ikibanza hanze ahandi byaranashikiye mbere umunsi umwe ko niyumviriye ko mu migwi yose y'amadini abidegemvya cyangwa abidegemvya yose arafise uburenganzira bwo kubaho iyoba atitwaza Yesu Kristo iyoba imigwi yose amadini yose yidegemvya iyoba yivuga ubwabo aho rero ibyo bintu ari ibintu byihanganirwa ariko iyo bigira ngo ni ishengero rya Yesu Kristo batumva ijambo ryayo badakora ibyo avuga bakiyubakira ubwami bwabo mu isi yose ibyo rero si byiza si bigororotse mu bwina ibintu byari bikwiye kuba byitwa amazina yabyo uyu munsi ibintu byose bifatwa ngo ni ibya gikristo ndiyumvira yuko abantu barafise uburenganzira bwo kumurikirwa kandi tubaye mu gihe cy'umuco bategerezwa kumenya yuko ibintu babwirwa bidahura neza n'ijambo ry'Imana rero uko rero ko ridashobora kuba ari ishengero ry'umwami ku murongo wa 24 aranditswe umurongo wa 24 kandi bagaya igihugu cy'ikundiro ntibizera ijambo ryayo umurongo wa 25 ariko bidodombera mu mahema yabo ntibumvira uhoraho
ego niko ibi niko byagenze, iki nicyo cyavuyemo kuko ntibarindiriye inama yayo, ibi nibyo byashyitse. Rero bagize ibyiyumviro byabo, bagize ibyo bibaza byabo, hanyuma batangura guteza imbere imigambi yabo, bashaka gukora ibintu mu buryo bwabo. hacavugwa ngo basuzuguye bagaye igihugu cy'igikundiro. Amaso yabo yari ashingiye ku byo ubwabo bakora, ntiyarakiri ku byo Imana yari yabasezeranije. kandi ibyo nyine nibyo biba muri kino gihe mushobore kubibona mu buryo bwuzuye cyangwa mubibone, ariko ibintu byose birisubiramwo neza neza. Imwemu yo gusenga ibigirwamana iri mu bantu, basiga Bibiliya yubitse, bakaca bavuga mu buryo busa n'ubwubaha Imana ngo nta muntu n'umwe ngo yitahuye. Kumbure nibyo, ariko ninde yombwira ko ubu ntaritahura ubu ko Imana yahishuye iryo jambo ikarimurikako. Dufate ko byose ari by'ukuri kandi turashobora kubyemanga. Kwinezereza kwacu ntibishobora kubuza ko twatoye ibintu byinshi mu byanditswe byera, ariko ukunezerwa kwacu, ariko n'umutima uciye bugufi turashobora kwatura twese turi hamwe yuko inyuma y'uko ijambo ryayo ryahishuwe turashobora gutahura aho dusomye hose, aho tugiye hose amaso yacu aruguruka, imitima yacu ikuzura. Ni ukumurikirwa, ni uguhishurirwa, ni inyigisho, ni ugukankamirwa. ahantu hose twugurura Bibiliya. Umuntu avuze ngo ntitwataye ijambo ry'Imana muri ubwo buryo ubwa mbere, ndavuga rero ego ibyo nibyo. Ariko umuntu avuze ngo turashobora kwemanga yuko turitahura, turashobora rero kuryugara. Aho rero ndavuga ati oya kandi oya, kuko Imana ni Imana y'ijambo ryayo, kandi yarungitse umuhanuzi jambo kugira ngo amurike kuri iryo jambo kubera mu itanguriro gushika mu byesho Yohana, kandi atumenyeshe inama yose y'Imana, kandi turiteguriye kumva iyo nama y'Imana. Ntitureke ngo dukwegegwe mu ruhagarara runaka, mu kajagari runaka, hanyuma hano ngo tugire akamasa k'izahabu cyangwa k'ifeza, ahubwo turindire tunumye dutekanye ko isaha y'Imana mu by'ukuri iba yashitse. Tuzobona rero ku bwacu yuko nk'uko ibyo byamaze kuvugwa imbere y'igihe, ibigize bitumbereye byuzuye umugambi, byuzuye umugambi w'agakiza w'Imana muri kino gihe. Ibyo ndabyizera n'ubushizi bw'amanga bwinshi nka kera kandi nko mu bihe byose. Mose ntiyagiye muri Egiputa gusa kugira ngo azanire ubwo butumwa ubwoko, ariko kwari kugira ngo hasoreze muri we isezerano iryo Imana yari yagiranye n'umukunzi we Aburahamu. Hanyuma ubwo Imana igirana inkuru y'agakiza hamwe n'ubwo bwoko. Niko bitegerezwa kumera n'ubu naho ntibijyanye no gutangaza gusa, ibivugwa gusa amajambo, ibintu dushobora kuvuga ko, ariko tuvuga ikintu ubwacu cyasezeranijwe. Mose ntiyagiye muri Egiputa gusa kugira ngo azane ubutumwa bwo kubohoka, bwo kurekugwa, ariko kwari kugira ngo nawe ubwiwe abe muri uko kurekugwa, abe mu bwo kurekugwa, hanyuma agabe
afashijwe n'Imana yuko ijambo ry'Imana risoza ibyo nyene nivyo biba ubu. Ariko ndabasabye aya majambo muyashire ku mutima kandi nandi riko ndabikora. Umurongo wa 24 muri Zaburi 106:24 kandi bagaya igihugu c'igikundiro ntibizera ijambo ryayo. Murazi amasezerano menshi tugira ni ukugaruka k'umwami, hanyuma abantu bishira cyane mu bihe, bashinga ibihe, babyemanga batobyemanga, bategerezwa kwibira bakasoma nturi mu buzima bwabo bwo kwizera, ntibabibwira abandi, ariko imbere muri bo baratabuka, bagatabuka byuzuye, bakabura iyo baja, kuko basuzuguye isezerano nyamukuru ry'Imana. Kandi ni kw'iryo sezerano nyamukuru ry'Imana, ni kuvuga ngo ukugaruka k'umwami wacu n'umukundwa niho dusomera amajambo asohoka ava mu kanwa kiwe. Ni kuvuga ngo isaha n'igihe ngo nta muntu n'umwe abizi, n'umwana w'umuntu cyangwa abamarayika bo mu ijuru. Rero ni kubw'ubuntu bw'Imana, aho ni muri Mariko 13:2. Rero kubw'ubuntu bw'Imana niho twashizwe mu mugambi w'agakiza. Rero ntitwidodombe, ntidukore ibintu byacu bwite, ariko tugumye ijambo twumvise mu mitima yacu, hanyuma turindire rero twihuse imirongo ya 32 na 33. Kandi barakiriza Uhoraho ku mazi y'i Meriba, bituma Mose aterwa ibyago ku bwabo. Umurongo wa 33, kuko bagararije nk'Uhoraho, bituma Mose avugisha akanwa kiwe ibitabereye. Ifarasi ngo avuga ibyo atiyumviriye ko ibyo, kuko bari bagarije nk'Uhoraho, ngo Mose nawe avuga atiyumviriye, avugisha akanwa kiwe. Uhoraho arakira Mose kubera yuko ubwo bwoko bwari bwasohotse muri gahunda y'Imana. Mose arakira byose kuko w'Imana muri we yashinga inta, yerekana yuko ibintu byose byari bigaragara ngaho byari bimaze guhungabana. Yabona ko gahunda y'Imana siho yari ikiri, ntibari bakibona isezerano, ariko ibyo bariko barakora ubwabo, naho rero nibyo yerekana, niho rero bariko baratambira aho. Hanyuma Mose ku bwabo arashavura, arashangashigwa, afatwa n'uburake, mu gihe yari umuntu w'umugwaneza ashoboka hano ku isi, nk'uko byanditswe mu Guharura 12:3. Ariko nubwo biri uko, abona abona ico igikorwa c'Imana yahawe, ico cabaye umugambi wategerezwa gusoza mu buryo butumbereye mu bukozi bwiwe, byari bimaze guhinduka mu kanya gato, bicika ikintu c'icago. Umutima wiwe wari utabutse, yari ahanganye n'ikibazo gikomeye gishoboka. yabikoze neza mu gihe yirutse arahunga imyaka 40. Ubu rero ibintu byari bimaze ukundi kuntu. Ikibazo rero nibaza ubu ni iki gikurikira: mbega mwibaze ko turi hano kugira ngo tuvuge kuri Mose no kuri Israeli hamwe n'ibyabaye kiriya gihe kera, canke twaratahuye yuko Imana ituvugisha ubu ibya twebwe, itubwira imero yacu y'ubu y'ibiriko biraba ubu?
mbega ibyo twarabitahuye kandi tugaruka rero kuri Timoteyo wa 2:3-16 ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana bigira ikimazi cyo kutwigisha. Kubera iki rero ibi bintu byose byanditswe gusa kugira ngo tumenye gusa ngo ibyo ubwoko bwakoze, canke kugira ngo dukuremwo ibyigwa mu makosa yose bakora, hanyuma tukavuga tuti mwami wizigirwa, tugirire akagongwe, turindire inama yawe. Byofata iminsi 40 cyangwa imyaka 40, ibyo ntacyo bitwaye. Mwami ndeka ninjire mu mugambi wawe w'Imana, nyinjiza umugambi wawe w'Imana, nyemerera ninjire mu kuruhuka muri wewe, kuko wamamagaye gusohoka ndi uwawe mu bihe no mu bihe bidashira. Kiriya gihe kera ko guhungabana kose n'ibintu byose bakora ubwabo, mu nyuma byatumye uburake bw'Imana buza, hanyuma havuga ko bidodombye. Rero ntibizeye isezerano ryayo, ariko ngo bidodombera mu mahema yabo. Mbega biratandukanye uyu munsi. Abantu ntibizera, ntibaho ukwizera kuzuye amasezerano y'Imana yo muri kino gihe. Ibintu byose ngo kuri bo bigenda buke buke cyane, hanyuma bigumira iwabo mu rugo, bakidodombera ibintu byose bari mu mahema yabo. Oya, Imana itugire abantu bakoranira imbere yayo, batidodomba, badakekeranya ku isezerano ryayo. Munyemerere nshimikire yo kuri iki kintu. Igihe Petero avuze mu butumwa bwa kiriya gihe neza inyuma ya Pentecote mu byakazi n'umwaka 3:1 ngo birakwiye yuko ijuru rimwakira Yesu gushitsa mu gihe cyo kugarurirwa, igihe Imana imaze kugarukana ibintu byose uko byavuzwe mu kanwa kayo n'abahanuzi bayo. Aho rero ndashobora kuvuga n'umutima wose ko umwami wacu yashize kugaruka kwiwe, ko bivana no gusubizwaho no kugarukanwa na gahunda y'Imana mu ishingiro ryayo. Ugaruka kwiwe yakugiranije, yagushize ko kuvana n'ivyo byose. Mbega muriyumvira yuko umwami azogaruka mu gihe abantu bose bazoba bari mu mahema yabo, umuntu wese yidodomba mu buryo bwiwe ngo ntibikwiriye mubwina. Ni Mose, si Mose, ni ubwoko butashoboye kubaha kurindira ngo bizere isezerano, hanyuma batangura kuzana iyo myidodombo mwayo mahema, hanyuma uburake bw'Imana bwari buri ngaho bugashaka gusambura ibintu byose. Mose nk'uko Mwenda Branham abivuga, ni Kristo muri Mose, niwe yasabira, niwe yinjiye mu gihengeri, aravuga ati mwami nturandure ubu bwoko, oraho nturandure ubu bwoko, ubwo wasohokanye n'ikiganza gikomeye c'inkomezi. Mose yari niwe yagiye mu gihengeri ku bw'abo bantu bose, ku bw'abo bose bari barikuyemwo, bahagenda amahema yabo, bagenda kwidodombera hariya cyane ku bintu byose. Ndabisubiramwo, iri jambo ryanditswe mu mazaburi. Dawidi
yabayeho ninde azi igihe yabayeho inyuma y'ibyo bintu mu gihe ibi byari byabayeho mu kindi gihe. ariko nubwo biri uko yarongowe na mwemu w'Imana kuri ibyo bintu byose, haba mbere y'igihe cyangwa inyuma y'igihe. jewe uko biri kose jewe sinzi neza ibyo uko byari bimeze, ariko Imana yaragabye kugira ngo ibintu byose bicigwe mu nyandiko byandikwe, kugira ngo dushobore gukuguramwo icigwa, ibyigwa. mbega twakuyemo icigwa? icyo nicyo kibazo gikomeye. mbega kuba twarakuyemo ibyigwa mu bintu byose byatuma haza uburake bw'Imana. uburenda avuga ndavuga ati nimba atari uko bimeze ntidushobora gushigwa umugambi w'Imana, dushobora gushigwa mu nama y'Imana. nimwiyumvire iyo myidodombo yose, mwiyumvire ibintu byose bijyana n'ibyo, ayo majambo yose bikazanwa imbere y'Imana umugambi wayo, hanyuma no mu gihugu cy'isezerano muri ubwo buryo, nimwe bidodombo ibyo ntibyumvirwa, ntibyashoboka, ahubwo ngo bagarariza mwemu w'Imana. hanyuma nubwo biri uko bakaca biyumvira yuko ngo bahagaze neza. sinigeze numva yuko Aroni yoba yarasabye igongwe ko yoba yarakoze kuba yarakoze kajya kamasa k'izahabu. sinigeze soma ko buba barabisubiyemwo ngo bihane icyo kintu, ngo babone ko icyo kintu kitari ceza. iyo twasomye muri Zaburi 6:32 ngo ku mazi y'amariba batumye haza uburake bw'Imana, Mose bimugendera nabi kubera yuko ngo bagararije Uhoraho, kuko Mose yavuze akanwa kiwe ibitabereye. hano rero turabona ikintu, ingaruka ibyo bintu bishobora no kugira ku bakozi b'Imana. baba bari munsi y'itegeko, igikorwa cy'Imana mu buryo butumbereye. nta muntu n'umwe agendera hano ku isi atari umuntu atakira ibintu, adashobora kubona intege nke z'abantu. umurongo wa 45 ucuvuga, umurongo wa 45 aravuga ngo akabibukira isezerano yabasezeraniye, akagarukana umutima nk'uko insinzi ry'imbabazi ziwe riri, agatuma batera akagongwe ababajyanye ku nyegano bose. imbabazi n'ubuntu bw'Imana ntibishobora gutahurika n'umwe wese muri twebwe, ariko nubwo biri uko umwami yakoze umugambi wayo hamwe n'ubwoko bwiwe. hanyuma rero ku iherezo hariho ikintu gisa n'isengesho. umurongo wa 47 udukize Uhoraho Mana yacu, udutororokanye mu mahanga, kugira ngo dushime izina ryawe ryera, twirate ishimwe ryawe. umurongo wa 8 Uhoraho Imana y'Abisirayeli nashemagizwe nk'uko byamye uhereye kera hose ugashitsa ibihe bidashira. kandi abantu bose bavuge bati amen, haleluya, amen. mbega iki si cy'igitangaza ko ku ruhande rumwe Imana yarongoye ibintu ibitwara umugambi wayo, ku rundi ruhande nubwo uburake bwayo bwahwamikwa, hanyuma imbabazi ziwe zikadudubiza mu buryo bushasha, akakorana akagarukana ubwoko bwiwe, akibuka isezerano yari yagiranye nabo. twishyuza ibyo nyine ku bwacu, ku bwa bene data bose no kuri bashiki bacu bose mu kwizera. Imana yibuka isezerano ryayo kandi izobabarira
izokosora, izogarukana hamwe, izorongora, izokora ibintu byose neza kubwo ishimwe n'ubwiza bw'izina ryiwe ryera. Amen. Turahaguruka dusenge. Ndazi yuko sinasomye muri Matayo, ariko gukurikira nategereza gukurikira umwami no gukurikira mwemu wiwe. Dutekane imbere y'umwami Imana. Ninde uyo imbere y'Imana, uyo yashize imbere y'amaso yacu nk'uko bitigeze kuba, ibiba ubu nk'uko ibi byabaye kera. Imana ifise umugambi, ifise inama, ifise ukugomba kwayo, ifise amasezerano yayo, inafise n'ubwoko bwayo, ifise n'intumwa zayo. Ibintu byose yarabitondetse neza mu buryo bw'igitangaza, yarabitondetse ishaka yuko twebwe ubwoko bwayo ku iherezo ry'iminsi, mu gihe ibintu byose bigenda nabi, mu gihe umuntu wese ari mu ihema ryiwe, ari mu kazu kiwe kandi yidodomba, ishaka guhamagaza ubwoko bwayo ngo bukorane, buze hamwe, ubwoko bw'isezerano, abantu nubwo bagize inzira zabo n'ibyemezo bwabo bagize, nubwo bananiwe, nubwo bidodombye, irindiye ko bumva ijwi ryumvikana, bakagaruka bagakoranira hamwe kugira ngo bazirikane bari imbere y'umwami. Hari ikintu kimwe kizwi neza: igihe cyose umuntu wese azoguma mu kazu kiwe, azokomeza kugendera mu byumviro byiwe, ntazoronka amahirwe yo kureka ngo arongorwe, ashigwe mu mugambi w'Imana. Mu mugambi w'Imana nigiye gusa tuba twiteguye kuza imbere y'Imana yagiranye isezerano natwe ku musaraba i Golgotha, yumvirije amajambo y'isezerano n'imitima yose, ayo majambo tukayaronka mu mitima yacu, tukayicishayo, tukayagumya. Niho umwami azoshobora kubaka ishengero ryiwe, bitazofatwa nk'ibintu gusa by'igice, canke ibyo bishobore kuba ahubwo ari mu ruhande rw'Imana. natwe tukereza muri kino gihe kubona ibintu, guca urubanza ku bintu mu buryo bw'Imana. Imana ibime, Imana ibiduhe twese hamwe n'abo bose babaye mu gusabagizwa, bashkuragijwe, dushobore kwibuka amajambo y'isezerano ryiwe, tube twiteguriye kwanka gushibura ibikorwa byacu bwite, kugira ngo tugire umugabane mu gikorwa c'Imana ico iriko irarangiza mw'ino minsi, nk'uko bihuje n'ijambo ryayo. Abo bose mu mitima yabo Imana ishobora kuremamwo ingingo nk'iyo, bazogira umugabane mu gikorwa c'Imana. Ukukomantara kwacu kwose, tugiye kugoreka izosi, ukwidodomba kwacu, inzira zacu bwite n'ibikorwa byacu bwite, ubugaraji bwacu
bwacu byose ibyo bizibagirwa, imana izibuka irindi rimwe ijambo ryayo ry'isezerano n'ubwoko bwayo bw'isezerano. uyu munsi umwami yatuvugishije uburyo bwumvikana n'iri jambo. sibyo nashaka kuzana uyu munsi. uyu munsi byari bijyanye n'igikorwa cy'imana ubwayo muri kino gihe. hahiriwe umuntu abimenya, atiyumvira mu mutima wiwe ngo yari ko abwira jewe ubu o mana ihambaye, nashaka guhagarikira aho ndagusabe nkomeje muri kino kibanza ngo utahuze bose abo bose by'ukuri bagize umugabane mu bwoko bwawe, ntihagire n'umwe. utahure ko nta muntu n'umwe avuga mu izina ryiwe cyangwa avuga yivugira, ariko ko wewe mwami uravuga wowe ubwawe mu izina ryawe kubwo igihugu cyawe ubwira ubwoko bwawe biciye ku ijambo ryawe no kuri mwemu wawe. mwami, imitima yarakomantaye hagati mu gihe. ndagusabye mana ngo uyoroshe biciye kugendererwa ku buntu, biciye ku gusukwa nyako kwa mwemu, biherekejwe n'umuriro w'imana. mwami, mwemu wawe umusuke ku ishengero ryawe, mana yizigirwa, uduhezagire kandi uhezagire abo bose bakunda kandi bakunda ijambo ryawe. dushobore twese hamwe nk'ubwoko bwawe kuba twakuyemwo icigwa muri rino jambo ry'imana. mwami, nubamye imbere yawe ahantu noba navuze ikintu ntacyumviriye ko, mana yanje ndagusabye kuri jewe ubwanje, kubw'inzu yanje, kubwo ishengero ryawe ryose. mwami, kubwo abo bose bahonjeje ku gikombe cy'agakiza, abo bose bazanye barunguriwe gusohoka. mana, tugire akagongwe kandi uduhe ubuntu bwo kumva ibyo wavuze, umwe wese atahure urukundo ubwo ari rwo, ubwo uvugana natwe kandi ingene ufise imigabo myiza kuri twebwe. mwami wizigirwa, wibuke isezerano ryawe, wibuke n'ubwoko bwawe, uturabe biciye ku maraso yo kwiyuzuza, biciye ku maraso y'umwagazi, ubabarire, utunganye, weze. ntuharure ikintu na kimwe ku muntu n'umwe, mbere n'akantu gato. mwami, kora ko ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu turonka ubuntu, igihe cyo guhemburwa kandi cy'imbabazi kiva ku mana, byuzuye by'ibwina, bigatondeka byose, bigashyira ibintu byose mu kibanza cyabyo nk'uko byari ubwa mbere. mwami, ukubakwa ijambo ryawe rikemezwa nk'irinyakuri. mwami, ndagushimira ko bizobera uko, kuko warabivuze
Et je ne murmure pas, kandi mais je sinidodomba crois à la ariko parole nizera de ta jambo promesse. y'isezerano ryawe. Je t'en remercie Ndagushimira et te prie de nous, kandi ndagusabye ngo uduhezagire nous et tout ton twebwe peuple, n'ubwoko bwawe de la bwose richesse mu de ta butunzi grâce. bw'ubuntu bwawe Au nom de mu izina Jésus. rya Yesu. Amen. Amen. Amen.